Yesu turashize izina ryawe hejuru muri kino gitondo. Ibikorwa vyawe biratangaje Mana. Icuri Imana kiradutangaza. Ico watubereye Mana kiratunezereza. Turagushima muri kino gitondo ciza Mana. Mana turashima kugira neza kwawe hagati yacu. Turagushimira kubaho kwawe. Turagushima Mana yo mwijuru ibizana no kubaho kwawe mu buzima bwacu. Turagushima Mana yacu. Mana ivyuzana ivyo washize mu buzima bwacu dushishikara gushira mu buzima bwacu. Mana turagushimira urugendo dusangiye nawe. Turagushima Mana ko wahisemo kujana natwe ukaduherekeza ukatuba hafi. Turagushima Mana ko tutari twenyene. Turagushima Mana ko Mana turaba beneficiaire ba présence bawe. Turagushimira Mana yo mwijuru ko Mana tukuvugisha tuguhamagara ukahaba ugaseruka ugakora. Turagushima Mana yo mwijuru ko kumurango no mwijoro Mana udukikuzisha Mana kugira neza kwawe ukatuba hafi. Amaboko yawe Mana akaduhagatira mu mpande zose. Mana turi hano muri kino gitondo Mana mu ntango y'uyu mwaka musi wacu wa mbere wa Mungu wo gukorana muri kino kibanza. Mana gusubira gushingira intayi izina ryawe no kuvuga ubukuru bwawe no kuvuga ko tukunezererewe. Mana dutewe iteka kandi muri uyu mwaka gusubira kugendana nawe, gusubira kunywana nawe, gusubira kwigishwa nawe, gusubira gukura muri wowe, gusubira Mana kuronka akaryo Mana tugihumeka ko gushira izina ryawe hejuru. Mana tubikoresheje ubuzima bwacu uko tubayeho mu bikorwa vyacu, mu vyo tuvuga, mu vyacu vyose Mana. Mana uko duhumeka Mana, ariko Mana dushira izina ryawe hejuru. Mana tuguhesheje icubahiro Mana mu bakuzi n'abatakuzi, mu biwacu n'abatari iwacu, mu bari hafi n'abari kure. Mana turavuze ngo ishimwe nini kugaruke ko muri kino gitondo. Mana wakoze, ntitubifata nk'ibisanzwe, ntitubifata nk'ibimenyerwa, ariko twagushimiye muri kino gitondo kuko wadushoboje kuba mu bwiza bwawe no kuguha icubahiro no kugushimisha amajambo yacu no kugushimisha amajambo y'imitima yacu. Icubahiro n'ikibi cawe muri kino gitondo ciza kuba ari hano hantu ku miryango yacu, mu batugize bose abari hagati yacu, uwaje wese atumbereye inzu yawe uko amerewe kose. Mana twese turaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Tugukomera amashi, tugushimira kugira neza kwawe. Haleluya. Twifatanya n'abamarayika n'abagize ijuru kuvuga kugira neza kwawe n'ubukuru bwawe, no kuguhimbaza no kukwimika. Reka urushirize Mana gushigwa hejuru mu buzima bwacu. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe cyane muri kino gitondo ciza ku bantu b'Imana bari mu nzu y'Imana, ku bantu b'Imana Imana yashoboje uyu munsi kuba hano hantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Subira ubwire mwicaranye kandi uti umwaka mwiza. Kandi hari abo tutari turi kumwe ku itariki ya mbere mu gitondo ikoraniro ryacu rya mbere ryabaye iryo, hari abo tutari kumwe mwifuriza umwaka mwiza. Haleluya. Umwaka wo gushira izina rya Yesu hejuru. Haleluya. Umwaka wo guhesha Yesu icubahiro mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu, muri aya mezi yose agize uyu mwaka, mu bitondo byose, mu migoroba yose igize uyu mwaka. Izina rya Yesu rishigwe hejuru. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubona abo twari kumwe ku munsi wa Mungu canke kwa mbere le premier vendredi, le premier jeudi, le premier begizi weekend ndende. Ndashaka kubibonera abo twari kumwe. Mana ibahezagire. Ndabona hari abo tutari kumwe, hari n'abo twari kumwe bataje, byabanye byinshi. Imana iguhezagire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana iguhezagire. Turabipfurije rero umwaka mwiza mwese n'abo tutari turi kumwe. Uyu ni umwaka twawugize umwaka wiwe apana wacu. Haleluya. Amen. Amina. Uyu ni umwaka Yesu niwe tubona, niwe ari imbere, niwe dushaka gushira hejuru. Twebwe turi hehe? Twaparamiye, turi ku mugongo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwiye uwo mwicaye ati ntugire ikibazo nimba ariwe nawe urimo, ariko spesialement reka dushire focus yacu kuri we. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Babizi nuko mwebwe mudahora mufotora cyangwa mutabaye ba photographe. Umuntu afotora
indani muri appareil arafise ico bita focus watumbereye, ariko watumbereye nimba ari kuri distance nkaba ntakoresheje zoom, hariho n'abandi baza kuja muri iyo foto, sivyo? Ariko kandi hari uwo nari natumbereye, sivyo gangiye? Haleluya. Rero naho uyu mwaka intumbero yacu ari Yesu, nawe wipembene urimo, mubwira uterema nawe urimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abo twari kumwe ku munsi wa Mungu twaravuze ngo kenshi hari igihe tuba dushaka kw'imyaka ukigenda tugenda duhagaze ku majambo avuga twebwe about jewe, uyu n'umwaka wanje wo kumena ibihome, uyu n'umwaka wanje wo kwaguka, uyu n'umwaka wanje wo gutunga, uyu n'umwaka ayo majambo tukayakunda cyane. Ariko uko imyaka igenda iba myinshi ibintu byose tubishira kuri twebwe turahusha intumbero y'Imana. Intumbero y'Imana ni Yesu. Haleluya. Kandi niyo mu buzima bwacu mugakiza duhushije importance ya Yesu, tukamenya ko Yesu ari we centre, niwe vyose vyubakirako, uza gusanga na bya bindi byose twatura bitumbereye tupromotinga twebwe, na ya promotion ni heza ngwize neza, kuko byose tubihabwa muri we, byose biri muri. Haleluya. Amen. Rero unyemerere dutere intambuko uyu mwaka tuwugira wa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwanditsi w'Abakolosayi 3:17 twasomye ku munsi wa Mungu yaravuze ngo mu byo muvuga no mu byo mukora, haleluya, byose mubikore ku bw'icubahiro ciyo. Haleluya. Uyu ni umwaka ugiye gufata ingingo canke ugiye gufata amaresolution mu buzima bwawe, aho ugomba kwibaza nimba muri abagenzi, nimba muri abantu bari mu mugwi umwe, nimba muri abantu bubatse, nimba muri abantu musangiye ivyo musanzwe mukora canke munasangiye na business yari yo yose. Ndashaka kubatumirira ngo uyu mwaka utubere umwaka wo gutumbereza ibintu no kurondera ngo mbega muri emploi du temps yanje, muri lundi yanje gushika dimanche yanje Yesu ari he. Haleluya. Bamwe muraza kumusanga ari ahantu muri kapo y'imodoka mwamwibagiriye, ariko ndabinginze mumuzane yicara imbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko nta buhombe na bumwe iyo ubuzima bwacu bufise intumbero yo gushira hejuru Yesu, nta nemwe tuzosanga duhomba. Ari igihe cyose Yesu tuzomushira kuri plan ya gatatu canke ya kane tukamwegeza kure, tuzokwama dusanga natwebwe mu iterambere ryacu twasipihako ntirishoboka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaduhereye imigisha hehe? Muri we. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo ni resume y'abatari ngaha dimanche heza, bambere le premier. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Nimba wavyumvise uduze ukuboko kwawe. Haleluya. Amen. Yesu. Mpemu yera adufashe, mpemu yera adushoboze, mpemu yera mu bikorane byose bizoba hano hantu, mu myanya yacu yo gutazira, mu myanya yacu yo kuba mu ijambo ry'Imana. Mpemu w'Imana azane ihishurirwa, azane revelation mu rundi rugezo, aha tubere ikibanza cyo kwigishwa no kwakira ukundi gutahura gushasha kubijanye naho tugomba gushikana na Yesu. Kuko abo twari kumwe le premier twaravuze yuko abakristo benshi barakuye Yesu mu mashengero no mu buzima bwabo. Turamufise nk'umwambaro, turamufise nka identité yacu yo hanze, ariko atariko biri indani muri twebwe. Nico bituma benshi atanikangura, atanigishika bagifise, atanumuriro bagifise, ataninyota bagifise, ntibagisoma Bibiliya, ntibagisenga. Hariho problem. Ndasenga Imana ngo irestore, isubire isanandura ubuzima bwacu, tugaruke kuri Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amina. Amen. Mu byo tuvuga, mu byo dukora mu buzima bwacu. Haleluya. Afata ikibanza cishavu ryawe, afata ikibanza c'izindi nyungu zawe no kwikunda kwawe, afata ikibanza ca mbere kubihora bigenda imbere. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ngo twebwe nk'abana b'abantu tumeze nk'umupolisi ahagarika imiduga. Hari igihe ahagarika imwe akareka iyigenduku, akayihagarika nayo akareka iyizuku. Uravyumva? Umuntu ahagira
circulation mu bihugu biteye imbere aratsa feu vert ukamenya ko hageze igihe cawe cyo kugenda, akatsa feu rouge akamenya ko igihe cawe cyo guhagarara kigeze. Ndatangaje ngo uyu mwaka twakirize feu vert Yesu kugira ngo arengane mu byacu mu buzima. Haleluya. Wewe wihe ka rouge kuko tellement warihaye passage kenshi cyane ku buryo ata priorité gifise mu buzima bwawe. Ariko iki ni igihe cyuko Yesu, haleluya, intebe yiwe y'inganje iba restore. Haleluya. Gushira izina rya Yesu hejuru, kumuhimbaza ni kimwe mu kumushira hejuru, kumuririmbira no kuvuga ubukuru bwiwe. Ariko ngenda babwire yuko mu bisanzwe abamuhimbaza saba muririmbira ko n'abapagani boririmba indirimbo z'Imana. Haleluya. Ariko Yesu atarashigwa hejuru mu buzima bwabo. Ariko abahimbaza Imana iryohererwa kandi bagezweho kandi bakenewe n'abamuhimbaza, ariko kandi indirimbo zabo zishingira intahe ico ubuzima bwabo bwabaye. Yesu abanza gushigwa hejuru mu buzima bwacu imbere yuko ashigwa hejuru mu ndirimbo zacu, kugira ngo za ndirimbo zigira agaciro kandi zigire n'ububasha bwo gusangangura kandi no gukwega ubwiza bw'Imana. Biradusaba yuko je na wewe Yesu mu kuntu tubayeho iminsi yose, style de vie, ngene ubanye n'abantu, ngene ukora ku kazi, ingene wumvira Imana, ingene mwaka mwiza cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Numva njyoherewe iri jambo kandi numva hari guhishurirwa, numva hari ikintu Imana igomba kutwigisha gishasha. Haleluya. Ariko kandi ndabasabe akantu kashobora kudufasha. Munyemerere igihe cyose Imana izo gushoboza kuba ngaha ku munsi wa Mungu kaza mu nzu y'Imana. Chaque dimanche canke chaque semaine uko wumvise ijambo, gerageze kumva iki iryo jambo rigusavye kijaye n'ico woshira mu ngiro. Haleluya. Wandika ahantu utore mise en application. Mbega iri jambo ni heje nshobora kurishira mu ngiro. Siko abantu b'Imana. Amina. Amen. 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 Kuko bizogenda bigufasha kudatakaza amajambo kandi kwa kompanya ico wumvise cyose par des décisions. Narabonye yuko mugakiza iyo tutafise ama decision, ntubona na jewe Imana yampaye iri jambo, ariko maze iminsi numva ko na jewe ndiko ndarizana kuri ku buzima bwanje nkimvira Mana, ni gute ushaka ko ndaguhesha icubahiro, nibaza ko ndayihesha icubahiro. Haleluya. Ariko niye handi nkwiye gushika par rapport yaho naringeze kugira ngo mve mu bwiza nja mu buyenzi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko ubuzima bwawe ukunda Imana kandi ukayumvira, ariko iri jambo Imana irarikuzanye ko kugira ngo hejuru y'ivyo wari umaze gushika ko ushike no kubindi. Haleluya. Mu rugo rwawe Yesu arakeneye gushigwa hejuru, ku kazi kawe Yesu arakeneye gushigwa hejuru, abanyeshuri mu mashuri yanyu Yesu arakeneye gushigwa hejuru. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Ivyo sibikorane ndiko ndavuga mugiye gukorera aho hantu hose, oya, ariko ningene mugiye kumurepresenta neza, abantu bakabona yuko ivyiza bikuvamo n'ivyamufise atari byo kwa so na nyoko gusa, ariko biva kuri Yesu. Bagaheza bakavuga ati vy'ukuri Yesu ni muzima, natwe turamukeneye kuko uyu muntu aramurepresenta convenablement. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona amasura y'abantu uyu mwaka bariko barimvira kutwabo. Reka ndabatumire kandi munyemerere umviriza nakubwira. Abagenzi ba Danieli baravuze ngo naho atodukiza. Siko bavuze? Naho atodukiza ntidushobora gusenga iyindi Mana. Haleluya. Ndashaka dushitse kuri niveau canke ku rugezo rwo guhishurirwa no gutahura importance ya Yesu, ku buryo bitavana gusa n'ingene ibyacu bimeze neza hama ngo n'ivya Yesu bice bimera neza. Naho twowe tutoba turimwo, ariko biramurebereye ko ashigwa hejuru, biramubereye ko tumuryohererwa kandi tukamwumvira, bitadepanda n'icabaye n'ikitabaye, ariko bihagaze kuri sa personne ico arico n'ingene data yahisemo kumushira hejuru y'ibintu vyose. Natwe twakompanye data muri hofre y'indirimbo yateye, natwe tumushire hejuru y'ikintu cose. Haleluya. Amen. Bashobora gufata ishikanwa ryawe turishikane dutangire Imana muri uyu munsi, muri kino gitondo ciza.
kuko n'ishikanwa ryawe ni kimwe mu byo wahawe kugira ngo ushire izina rya Yesu hejuru, umushimisha ivyo yaguhaye nk'ikimenyetso c'uko ari we source ya benediction, source y'ivyiza byose ufise, n'inkomezi ufise zo kubironka, n'ubwenge wahawe bwo kubironka, byose niwe yuguriye uwo muryango. Tugiye kumutangira mu vyacu, mu butunzi bwacu, mu mafaranga yacu, mu byo yaduhaye vyose, tubigarukane kuri we, tuvuga ati Mana, nibi ndabikubahishije, nibi ndabigushirishije hejuru, nibi ndabikoresheje mu kuvaloriza icuri cyo ku buzima bwanje. Mwami Yesu, ndagushimiye muri kino gitondo ciza, ndagushimira Mana yanje kugira neza kwawe, ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira Mana ko uri impamvu yacu yo kubaho. Ntitubayeho Mana kubera izindi mpamvu canke ivyacu, ariko tubayeho kubwawe we. Mana, wahisemo kwita umwana wawe Alpha na Omega, niwe ntanguriro, niwe herezo, niwe azi imbere kandi niwe acroture ibintu byose. Ibiri hagati ntibifise importance, ariko ibifise agaciro nibitangura kandi nibihereza. Natwe Mana muri kino gitondo kandi muri uno mwaka, Mana turagomba Mana mu byo dukora no mu kugutangira kwacu, Mana gusubira Mana kwibuka Mana no guha agaciro Mana, no guha insobanuro no gushira Mana mu gaciro ico ari nico wamugize Mana, kugira ngo tumwubahishe ibyacu byose, kugira ngo mu gukora kwacu no mu kuvuga kwacu, muco dukora cyose Mana tukimwubahishe. Nico gituma Mana yo mu ijuru, ndasengera abantu bawe bagiye kugutangira, ndakweretse eta yabo, ndakwereka situation yabo, ndakwereka Mana ibigega vyabo, ndakwereka finance zabo. Bamwe Mana ntiborohewe, bamwe Mana yo mu ijuru ntibahagaze neza, abandi Mana mu ijuru wabagiriye neza. Mana, ibihe by'abantu ntibisa. Nico gituma Mana nsengeye Mana yo mu ijuru mu buryo buri particulier, wowe wese Mana yo mu ijuru ivyiwe bitifashe neza, ivyiwe Mana bimeze nk'ivyugaye, Mana ndamusengeye kugira ngo kugira neza kwawe Mana, igihe Mana ariko aragutangira ishikanwa ryiwe Mana, nawe Mana yo mu ijuru nk'ikimenyetso akoze cyo kukumvira, ndamusengeye Mana kugira ngo nawe umugirire neza Mana yo mu ijuru. Umwereke yuko iyo usezeranye ushitsa, mwereke yuko Mana wowe twitwararika muri vyose, mube hafi Mana no mukura kwiwe kugira ngo ashishikare kukubona. Umugirire neza Mana kugira ngo akumenye nk'Imana itabara, akumenye nka Jehova, akumenye nka Jehova Jire, utumara ubukene, uprovidinga ku mabezo yacu. Ndasenze Mana kugira ngo amenye yuko muri wowe vyose bishoboka kandi ashobora kuronkera muri wewe. Ndasenze Mana mu ijuru kugira ngo n'ufise Mana umutahuze kandi muhishurire iryo banga yo kuguha agaciro Mana mu vyo afise vyiwe. Mana turasengeye uyu mwaka wose Mana mu ijuru, ndasengeye Mana mu ijuru ibijaye n'ubutunzi bw'abantu bawe. Ndasenze Mana ngo ustabilize abakwizera, ndasenze Mana ngo bahe gushikama, ubagirire neza mu vyabo, abafise imigambo yihezagire, abafise ivyo bakwiteze ko babibone, abafise aho bakeneye kukubona Mana bakorere bitangaza, abagusenze baguhamagaye, abakwiteze Mana mu vyabo, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bamara ubukene bwose. Ndasengeye umuntu wese ari muri kino kibanza Mana kugira Mana ngo ufise aho yabivye Mana umugirire ubuntu Mana, habeho imvura Mana kugira ngo ishobore Mana ushobore gukuza imbuto yiwe. Ndasenze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana umuntu wese Mana aza kubone, aza tangazwe no kugira neza kwawe, azavuga ati Mana twaragendanye kandi yaranyitwararitse no mu vyanje, haco nayiburanye, yarantabaye, yarangiriye neza. Urashobora kubidukorera Mana, urashobora kubikorera umuntu wese ari muri kino kibanza. Nico gituma Mana mu ijuru tukwizigiye, nico gituma tubigusavye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen, amen. Urashobora gushikanira iyo Mana yawe mu buryo butandukanye, kandi twibutsa abakristo bashasha bari muri rishengero tudafise amanimero yabo y'amatelefone ko bashobora kuyaha Diacre Joel kugira ngo tubashire muri repertoire yacu aho baba n'amatelefone yabo, kugira ngo bidufashe rimwe gukomunika byo duhora dukomunika dukoresheje amatelefone, kugira ngo mushobore kubimenya kandi tumenye ko muri hano. Imana ibahezagire. Ndakiriye n'abashitsi bose bari hagati yacu batugendere kuri uyu munsi.
n'abandi bose bagiriye iminsi mikuru ya bonane kure hanze y'igihugu canke abagira iminsi mikuru ya bonane ruguru iwabo, mwese Imana ibahezagire kandi ibahane na bene data mu nzu y'Imana, twese hamwe kugira umwaka mwiza wo kubona kugira neza kw'Imana kandi wo kubona ubwizigwa bw'Imana mu buryo butandukanye mu buzima bwacu. Imana ibagirire neza kandi kuba hano hantu, Imana ibahezagirire ibikorwa byose muzoshobora gukora mwubaha Imana, mu kuyitangira, mu kuyigirira neza, mu kuyumvira mu migwi yanyu, mu bikorwa musanzwe mujejwe, mu vy'Imana yabashizemwo ikabashiramwo ubwenge n'ubwitonzi bwo gushobora gukora, kubikoresha byose au service du royaume de Dieu. Uyu unya ukubere umwaka wo kuexperimenta, wo kutambukira muri urwo rugezo, aho uvuga uti harageze igihe utwanje ndadushira ipembeni, ariko kandi nkavaloriza ic'Imana iri ku buzima bwanje. Imana ibahezagire igihe cyose ibyo muzobibera amaso muri uno mwaka, nk'uko Imana yaduhaye iri jambo ngo riturongore muri uyu mwaka, ridufashe kurimbura no gukura birushirije mu rugendo rwacu rw'agakiza. Ikindi naco nibaza ko nokongera ko nuko misi yose mu ntango y'umwaka mu matangazo tugira nuko mu ntango y'umwaka dusubira gusaba abantu bose baba bafise icifuzo canke baba bafise umugambi wo kubaka ingo zabo mu mwaka tuba twinjiyemo, abo nabo turifuza kubamenya kare tukiri mu ntango z'umwaka, abamaze kuvyimvira bibaza ko uyu mwaka ari umwaka wabo wo kubaka ingo zabo mu minsi iri imbere. Murashobora toujours kuraba Diacre Joel kugira ngo yandike amazina yanyu, hama mu minsi iri imbere nko mu mpera z'ukwezi kwa mbere, mu ntango y'ukwezi kwa kabiri, tuzotangura ivyigwa duhora duha abagiye kubaka ingo zabo, ivyigwa byo kubategura no kubafasha kugira ngo dutahure ico arico urugo mu mugambi w'Imana canke ijambo ry'Imana rivuga kuri mariage. Rero abafise uwo mugambi mwe muratangura kwitegura kwimenyekanisha kugira ngo mu minsi iri imbere tuzogende tubabwira programme yo kwiga ukuntu imeze. Nivyo 1 Corinthiens chapitre 10 tugishikanira Imana. Ndaza gusoma nitwaheza gushikanira Imana, ariko ndibukije abakristo bo muri abari muri cellule de prière ya Rohero, ndibukije abakristo bari muri cellule de prière ya Rohero yuko ikibanza ca cellule de prière yabo musanzwe muzi ko cahindutse. Muraza kuvugana na Diacre Jackson jejwe ivy'ama cellule de prière, muraza kuganira abahe adresse nshasha yaho cellule de prière yo muri Rohero izotangura ku munsi wa kane. Kandi tuributsa abakristo benshi bashasha muri eglise muri uno mwaka yuko dufise ama cellule de prière mu makartier atandukanye mu gisagara iba ku minsi ya kane, kiretse Mutangano bagira ku munsi wa gatatu. Ayo n'ama cellule de prière yose afise ama adresse n'abarongozi bayo. Ni vyiza ko wewe bivaye na quartier ubamwo ugire ishaka. Ndibaza turafise muri indwi iza tuzokora liste nshasha y'ama adresse mashasha dusanzwe dufise hari inyuma ku gihome, dusanzwe dufise ama cellule de prière asanzwe akoranira, ariko hariho iza ama adresse yahindutse n'ama telefone. Rero tuzoshiraho liste nshasha, ariko nimba ufise quartier ubamwo ni vyiza yuko ubana na bene so. Abantu bari mu ma cellule de prière vy'ukuri baramaze gucika k'umuryango, barafashwa cane, baradevelope ubugenzi budasanzwe kandi birabafasha gukura mu byo tuba dusanzwe twiga no kumenyana na bene so. Muba musanzwe muri mu nzu y'Imana hamwe, gusangira amajambo, gusangira imitwaro, guserukanako. By'ukuri nitwifuza ko hari umukristo wese n'umwe abaho nk'inyakamwe, nk'umuntu atafise famille ya parte nako,
ariko kandi hariho umugisha mwinshi iyo turi mu bandi, iyo tubenefisia ibiva mu bandi, iyo hari ubwo bucuti n'ubwo bugenzi biragufasha gukura kandi bikagufasha kuja imbere mu gakiza no gutahura ibintu no kugira abo ushobora gusangira nabo imitwaro igize urugendo rwawe. Rero ndahimirije abakristu batandukanye badasanzwe bari mu masérie de prière kubaza abasanzwe bazirimo kuzibamwo, kandi ndazi yuko témoignage ya bénéfice ya série de prière abonye nibo bazobibabarira, nibo bazobafasha kubitahura kuko nibo basanzwe bazibamwo bakabona akamaro kazo. Nico gituma nshaka kubankohaja muri uno mwaka umwe wese kuba afise série de prière arimwo kugira ngo nawe ashishikare gufashirizwa hamwe n'abandi. Rero natanguye mvuga ko ya Rohero yahinduye ikibanza, izo biri kwa mushiki wacu Muco muri quartier INSS, yari isanzwe n'iyindi iri muri quartier INSS nyene, ariko aho yahoriri abari bahari barimutse. Rero abo muri Rohero canke abo biraba basanzwe bari muri yo série de prière muraza kuraba Jackson araza kubaha amadetaye amwamwe. Imana ibahezagira. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Abikorinto ba mbere igice ca 10 murongo wa 31. Nuko iyo mujya canke munywa canke mukora ikindi kintu cose, mube mubikora vyose gushimisha Imana. Hari abantu bamfasha kuvuga uyu murongo gatoya. Subiramo inyuma njiti nuko akajwi gasohoke cane. Nuko iyo mujya canke munywa canke mukora ikindi kintu cose, mube mukorera vyose gushimisha Imana. Subiramo aka kajambo uti mube mukorera vyose gushimisha Imana. Mujya, munywa, icaye co cose turiko turakora tube dutumbereye gushimisha Imana. Haleluya. Paulo yarandikiye abikorinto abandikirira ijambo bariko baramubaza ibibazo, ko Paulo igitabo c'abikorinto cane cane 1 Corinthiens ni igitabo yanditse ariko arishura ku bibazo abantu bari bafise. Corinthe cari gisagara gikomeye kirimo amoko atandukanye, amanationalite atandukanye. Cari gisagara gifise uruja n'uruze rwinshi kuko cari gisagara kiri hagati y'ibindi bisagara, ku buryo cari gisagara cari kizwi bw'igisagara c'urudandazwa, kandi harimo n'ibintu byinshi bikiberamwo, ari byo no kwita ibintu bijanye hari abafilosofe, hari ibintu vya art. Cari gisagara nyene. Muri ico gisagara abantu bakijijwe bagakizwa bafise imico myinshi, bafise ibibazo vyinshi, bafise aho bavuye hatandukanye, mu migenzi itandukanye, mu madini atandukanye. Uko bagenda bakira gakiza bakamenya Yesu, ubuzima bwabo butangura kuja mu nzu y'Imana no mu nzira z'Imana, ariko bakagira ibibazo vyinshi. Rero iyi 1 Corinthiens uyisomye ugenda ubona ko Paulo agenda yaporta canke azana inyishu ku bibazo vyinshi abantu bagiye bahura navyo kugira ngo ashireho umuco abantu bashobore gusobanukirwa. Muri iyi chapitre ya 10 yariko yishura ku bibazo bijanye no kujya canke no gufungura canke no kunywa mu minsi mikuru imwe y'abapagani wasanga ikozwe canke ikorewe izindi mana zabo, bakaba bafise imigenzo y'ivyo bafungura canke ivyo banywa ariko mu izina z'izo mana. Bakagira rero ibibazo, mbega wakijijwe acashobora kuja muri iyo minsi mikuru, mbega wakijijwe acashobora gufeza parti yayo meza iyo ibintu biriko birakogwa muri iyo nzira. Rero akabishura muri iyo chapitre, sivyo nshaka guhagararako, ariko akabishura. Ariko Paulo agerageza mu gutanga inyishu yiwe kwerekana ikintu gikomeye umukristo wese akwiye gutahura mu bibazo tugenda tugira. Duhora turonka abaturongora tukabibabaza, nabo tutaronka abo tubibaza. Ariko Paulo ashira conclusion kuri chapitre ya 10 atanga iciyumviro nyamukuru kigomba kugenga umukristo wese. Aravuga ahejeje kuba impanuro ingene bakwiye kuvyifatamwo, aravuga ati du reste canke mu yandi majambo, mu vyo mukora vyose canke mujya munywa, ivyo vyose iyo muriko murabikora
n'ibindi byose nk'umuntu w'Imana wowe wakijijwe utoronka umwanya w'uguha inyishu yavyo n'ibibazo ufise atawuraronka ubibaza. Paulo ni nkuko yishuye ijambo rigira ko atanga icimviro na mukuru kigomba kugenga umukristo kandi kizomutuma adahusha. Aravuga ngo mu byo mukora byose, mujya munywa, muri byose hariho icimviro kigomba kubabera unité de mesure, igipimo, ikintu kiberekera ko ico mugomba gufatira kama decision ya byose. Mu question imitima yanyu, mubaze ubugingo bwanyu, mwiyasure, mumenye neza yuko ibyo byose igihe mubikora mutumbereye kubikora kubw'icubahiro c'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Icubahiro c'Imana niyo igomba kuba motivation y'ivyo dukora byose, niyo igomba kutwereka yuko ico turiko turakora ari Imana ikidusunitsemo canke tugisunikiwemo na kameremere kacu. Kuko kameremere kanje naho nakijijwe karacahari kandi karashobora kunsunikira gufata ama decision no gukora ibintu. Rero ngomba kwiyasuha mu buzima bwanje yuko kameremere kanje nagahaye feu rouge, ariko kandi intumbero intera gukora ivyo nkora igomba iyo kuba guhesha icubahiro izina ry'Imana. Gihe cyose nzokumva yuko muco ngiye gukora kiza gushira izina rya Yesu hejuru, ifoko ndagikora. Ariko igihe cyose nza kubona yuko ico ngiye gukora gishobora gutukisha izina ry'Imana, hariho izindi impamvu zinteye kugikora, ico gikwiye guhabwa umuryango wugaye kugira ngo nikirengane. Paulo abivuze kugira ngo afashe abakristo n'igihe atazobaronsa umwanya wo kubandikira ikete canke kuza aho bari, ico kintu kizoshobora gufasha umukristo wese ari muri groupe arimwo, uri mu evangeliste, uri umuririmbyi, uri ukora igikorwa cyaco cyose, uri ufasha abana, uri ugirira neza imfuvyi, uri ufasha abapfakazi, uri ukora ivyo akora byose. Iminsi yose mu byo dukora hagomba kuba iyi conscience, hagomba kubaho ukwibaza iki kibazo: mbega inyungu z'Imana, gushira hejuru Imana nivyo biriko birantera gukora iki kintu? Amen. Imana ishimwe cyane. Iki kibazo tucibajije, hari ibintu byinshi byoca bihagarara mu buzima bwacu. Haleluya. Amen. Hariho abakristo bamenyereye guharira n'abandi bantu. Oyaye kubera iki banjija, kubera iki bancira urubanza. None je sina nashatse, reka nakubwira ikintu kimwe. Duhagarika ivyo guharira. Kandi nta nabakwiye wowe kugucunga, ariko wowe nyene nahawe ho kusuzuma quelles sont tes motivations dans tout ce que tu es en train de faire. Nibihe bintu bigutuma uhaguruka ugakora ivyo ukora, nibihe bishizwe imbere. Mbega birimwo icubahiro c'Imana canke birimwo ambition n'ivyawe n'izina ryawe? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, nukuri Imana idufashe muri uno mwaka twigira ijambo, kandi Imana idufashe, kandi Imana irishira habona bibe clair. Ariko hejuru y'ivyo Imana igufashe gufata ama decision. Hariho abantu bagiye gufata ama decision akomeye mu buzima bwabo, hariho abantu bagiye gufata ingingo zikomeye mu buzima bwabo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki kintu utacinjije, iki gipimo utagishize mu buzima bwawe, hari ikintu uzoba wahisemo. Uzoba wahisemo kuba umuporoti, point etre, umunyedini. Kandi ni dini yafise ivyo ritanga. Yesu avuga yuko uwukora kugira ngo ashimwe n'abantu, uwonya aba yamaze kuronka agahembo kiwe. Iyo abantu bahejeje kumuha isifa,
wonya salaire yiwe yaheje kuyironka. Kandi hari abantu bokorera iyo nyungu gushimwa n'abantu. Ariko ushira imbere inyungu y'Imana, uwo birashoboka yuko muri ubu buzima adashimwa cyane, kandi birashoboka yuko muri ubu buzima, kandi niko kuri, agahembo kacu ntikari muri ubu buzima gusa, ariko kari no mu buzima buzoza. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ririko riratuzana kuri standard, aho dutahura ico twakoze, aho twahaye ubuzima bwacu Yesu kugira ngo abe ari washigwa hejuru. Ico bisobanura réellement, ico bisobanura. Amina. Implication y'iri jambo mu buzima bwanje bwa misi yose. Mbega iri jambo ni ryo mu rushengero canke ryo nsanga no hanze? Yes. Iri ni jambo rizoshika no mu rugo rwawe, rizoshika no mu mashuri yawe, rizoshika no mu kazi kawe. Ni jambo ry'ubuzima. Si ni jambo ry'umwaka umwe, ni jambo ry'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bumva ko biteguriye kwemera ko Imana ihindura ibintu mu buzima bwabo nihagira ico muhemera gutahuza ko gikwiye guhinduka? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. 2 Timothée chapitre 2. Timothée wa kabiri gice ca kabiri. Abiziga abantu b'Imana, iri jambo numva mfise ibintu nka 1 million byo kurivugako. Ku buryo numva ko uyu mwaka ni umwaka uryoshe cyane. Haleluya. Ni umwaka uryoshe cyane, upfa kuzingurura Bibiliya uca wumva ikintu cyose kikubwira iki kintu. Haleluya. Ariko nkuko nabivuze, ni Yesu yaramaze kuva mu mashengero. Yesu yaramaze kuva mu butumwa bw'abavuga butumwa. Yesu sans toutefois ko mugwa ngo mucika abanyavyaha, ariko kandi Satani ari yaranje abantu bagatakaza l'essentiel, ariko bari ndani mu rushengero. Haleluya. Rero nawe ukijijwe, ndashaka kugira ngo iri jambo ni ryawe birushirije. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Wame wibuka Yesu Kristo. Ariko birantangaza, ni gute wobwira umupastori ngo yame yibuka Yesu? Ko mutanyumvise, ni gute wokwandikira umupastori ngo yame yibuka Yesu? Nagira yategerezwa kumwibuka.
yategezwa kumenya none si wavuga ariko ngaha Paulo yavuze ikintu gikomeye yereka Timoteyo yuko mwana wanje naho uri kuraja kunkorera birashoboka yuko mukunkorera kwa birashoboka yuko muri ministère mu by'ukorera Imana birashoboka abantu b'Imana ko dukorera Imana ariko Yesu atari centre y'ivyo turiko turakora birashoboka yuko ibikorwa byacu bishobora gufata trop d'importance kurusha importance Yesu afise niho nshaka abantu b'Imana kubakaburira gatoya canke kubakangurira kwiyumvira kuri iki kintu wame wibuka Yesu. Haleluya. Ntibibwiye umukristo w'umunyantege nke, ntibibwiye umukristo acivanga, ariko bibwiye umupastori w'akarorero w'icitegererezo asanzwe ahagaze neza, ariko kandi arasubiye kwibutswa n'umutima w'umuntu amurongoye amubona, aramubwira ati ndabona possibilité, ndabona le danger, ndabona igishobora gusubvena, ndabona igishobora kugushikako, ndabona igishobora kukubera intambamyi. Please usimusahabu Yesu. Haleluya. Bantu b'Imana, kwibuka Yesu biragoye. Ni bande banyu? Ni bande banyu? Wa mugabo wawe yagutombokwe. Hari igihe twibagira Yesu. Haleluya. Ibyo amafaranga byagoranye, hari igihe twibagira Yesu. Wame wibuka Yesu. Bantu b'Imana, umwana w'umuntu aribagira, niko ameze. Kandi umwana w'umuntu kenshi akunda kwibagira ivyo yiyemeje mu buzima. Rero Paulo arabwiye Timoteyo, mu gihe uzoba uri busy, mu gihe abakristo bazokora kurondera pastor ari benshi bakubwira kubasengera, ukabasengera, bamwe bakaza gushinga intaha Imana yakoze ibitangaza, abandi bakagushima ingene wigisha neza, abandi bakakubwira ngo uruwa grave, abandi bakagira gute, nawe ugatanga sivyo? Mwebyo ntabyo muzi. Timote, wame wibuka Yesu. Haleluya. Amen. Biragoye mu buzima busanzwe kutareponda kuma impulsion n'ingene tumeze, n'ingene tuvyumva, n'ingene tubishaka. Kuko ivyo ntibabirondera, nta n'ubikwibutsa, bikubamo. Ariko kwibuka yuko Yesu wamugize umushefu wawe, ivyo urashobora kuvyibagira iyo vya bindi vyasaze. Sivyo? Sivyo abantu b'Imana? Ugasubira ugafata volant, ugasubira ukiha feu vert. Itazima rero, karengana ukazorengana. Hakaguma hari muri vert. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico gihe rero naho ucuza mu rusengero, Kevin akadutambisha, tukaririmba indirimbo z'Imana, bigashuha. Haguma haragahaze, kuko muri forme na kamera zagufashe byabonetse kuri mu bintu by'Imana, kukunda Yesu. Nuwabonye ifoto yawe kuri Facebook dugije amaboko, yavuze ngo mushime sha. Uko byabonetse kuri umukristo. Kandi ivyo byose biri mu bintu biduha amanota tukibaza ko tuyafise. Ariko ivyo byose ndakubwiye ngo birashobora kubaho, Yesu waramwibagiye. Haleluya. Bwiye umicane tawe wibuka Yesu. Haleluya. Haleluya. Mbega wumva wowe urimo gushika ubunya mvyo niko ndavuga? Ya. Wewe uruhara rwawe ni misi yose kujya tuza tukamupfukamira, kujya tuza tukavati tutavu mapambo ye siku zo
vitu vyote vya samani kwetu roho. Oh lolo. Kwa hiyo umuntu agize ngo tutafu. Ya. Ariko ndakubwiye ngo vuba sana. Tari na vuba. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka wawe wo kwambura ivyaho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo tube sûr yuko intebe yiwe y'icubahiro ihari mu buzima bwacu. Kugira ngo tube sûr yuko inzu zacu zacitse sanctuaire. Haleluya. Ihema ni inzu y'ibonaniro yo mu gihe ca Mose yararenganye. Ingoro yo mu gihe ca Dawidi yararenganye. Ingoro yo mu gihe ca Salomo yararenganye. Uyu munsi mu gihe turimo jewe na wewe turi ingoro. Je na wewe twikoreye gloire, je na wewe twikoreye ubwiza, je na wewe twikoreye ico cubahiro mu nzavya zacu z'imibiri ibora. Ico cubahiro kiba muri twebwe. Rero ngomba kwama nibuka lundi mardi mercredi saa 8 saa 9 naho vyoshika kagira ibingora, ariko kandi ngomba kwihuta kwihoreva no kwibuka yuko ndi conducteur wa gloire y'Imana, ndi instrument, ndi habitation celeste. Imana iba muri jewe. Mu kubaho kwanje kose reka nkora ibishoboka vyose, reka namwumvire ngo icubahiro ciwe kigaragare mu buzima bwanje. Iyo ni intumbero, iyo ni indoti, ico ni icifuzo, iyo ni objectif, iyo ni focus, iyo ni passion, iyo ni style de vie yanje. Iyo onya niyo nubakira ko mu gufata ama decision, mu kuhegera ama conflit yanje mfatira kuri ico kintu, mu gutreta abantu mfatira kuri ico kintu, mu kwitatura n'abantu nubakira kuri ico kintu. Ikintu cyose nkora, nimba mfungura, nimba nywa, mu byo dukora vyose tubikore kubw'icubahiro ciwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwira ikintu kimwe, nta devoir à domicile ingana nk'iri jambo. Kuko niwasohoka ngaha muri kino gipangu ahanyene niwava ngaha, uraza kumvira ijambo rifise ibintu rikorera gusa. Mu tuntu duto no muri binini, ariko icubahiro c'Imana reka kiboneke mu buzima bwawe. Haleluya. Bantu b'Imana, niwagira iyo ntumbero ntuzokwiyanuya, ntuzogira ubuzima bwo kurambirwa. Hamusanga abakristo bari mu mahona maba bavyumva byashushe byazimye. Wewe shango je mazi imisi shango ntameze bien. Hari umukristo atasenze dimanche Olivier yigisha ngaha. Ndamubaza kutaje, ni wowe ntiwasenze dimanche? Kango navyutse ngomeze ngo unaraye ngo nshishwe ngo n'ibintu byose biko biranshikira. Mweko muranyumva? Bwira umishanya tugurura amatwi neza. Ngo nari nabihiwe n'ivyanshikiye byose. Nco ndamubwira nti basi urumviriza message twumvise dimanche, uragenda kuri site urayisanga aho ya live center kuri Facebook. Agiye kumviriza message aranyandikira ati pasteur narahomvye. Ati no kuri shetani arakora nsanza akora nimba ari message nari nkeneye nijya. Muranaga abantu b'Imana iyo mwashishwe ibintu bibashikira. Deja shetani yaguteye gushishwa, kandi muri uko gushishwa guciye kwa affecta ivyo kuza mu nzu y'Imana, kandi mu nzu y'Imana Imana yari yateguye ivyawe vyiza bizagufasha aho hantu uri, bigashaje amabatri yawe ugasubira ukaja kuri 99%, umuzima ukagenda ugasubira ukanesha. Ariko mushishwa muheba Imana. Ariko uko gushishwa kuri repetitif, ushishwa gatatu mu kwezi bamusomene kabiri kakaba karyoshe, rimwe washishwa abantu barakuze bashango no musi uko yambaye ivya rouge yashishwe. Uravyumva? Urabona abantu bagaca bakwegegwa inyuma. Abantu iyo bakubonye babanza kugupima temperature kwambari nk'abapima Ebola. Uravyumva? Bakabanza bagapima bakaraba gatesha uyu muntu uyu munsi ntameze bien. None abantu b'Imana kubereka abantu bama bategezwa kwimvira ingene baturamutsa batanguze na gauche canke na droite, kubereka biguma bimeze gutyo. Yesu hariko arashishikara gushigwa hejuru mu buzima bwawe. Imana imuhezagire kandi utambuka neza cyane, uraberewe.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu wicaye uyu mwaka ndakwipfurize kudashishwa no kutavangirwa no kutabihigwa mu nyipfurizire. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu wowe nyene ukwiye kwiga, uravyumva, kwima accès, ntukavyemerere kandi ngo bikudirije. Wowe urafise ikidirije ubuzima bwawe. Ico uzoharura ko kijanye n'icubaro c'Imana, kireka bari co kikurongora. Ingene umerewe n'ingene bakwishuye bishire akote, uvuga uti ibi nuko bimeze, ariko je natumbereye ikintu kimwe, icubaro c'Imana gomba kugaragara mu buzima bwanje, ngomba kuba le reflet y'icari apana y'ingene merewe. Bantu b'Imana biragoye mu kintu kimwe gushobora kuba mesure kwerekana amaproduit abiri. Uravyumva? Reka ndabibutse ko mwege muri vitrine yo kwerekana Yesu. Rero n'igihe nashishwe, je sinemerewe kwerekana umururazi no gutanga umururazi. Jewe narabohojwe, jewe naraguzwe, je naracunguwe. Kandi uwo bakoye ntiyapartena. Haleluya. Rero kuko Yesu yanguze ku isoko ry'ivyaha, agatanga igiceri kwa Satani. Atanze igiceri c'amaraso yiwe kwa Satani. Satani akavuga ati ndamugusubije nacika wawe. Hamaje nkaza nkacika wiwe. Rero naratawe yuko intambara yanje y'ubuzima niyo kugwana kugira ngo ndushirize kuba wiwe kurusha ukombu wanje. Kuko jewe ivyanje vyaraheze nari naradandajwe, ariko icatumye mbahashete nkacungurwa ni kugira ngo ncike wiwe. Rero singifise ubuzima buri double, nigifise ubuzima bubiri, sigaye mfise ubuzima bumwe. Ubwo buzima nubuhe? Si ubwanje, nubwiwe. Ubwanje bwagiye ku musaraba muri Kristo Yesu, yagiye abwikoreye. Ariko amaze kuja ku musaraba akikorera ubwanje, yampaye ubwiwe. Wewe yarapfuye mu kibanza canje, jewe ndabayeho mu kibanza ciwe. Rero sinkiri uwanje, ariko nacitse uwiwe. Ndavuze ngo uyu mwaka cikuwiwe vyakwerere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu isoko rimwe nihova amazi arura, ahandi hakavamo amazi asosa. Mu isoko rimwe rigomba kudegaja ikintu kimwe na gu imwe. Nta soko rifise capacité gutanga ibintu bibiri different. Rero y'ubuzima bwacu rimwe butanga ibiva ku Mana, ikindi gihe bugatanga ibiva kuri twebwe. Nico gituma hariho kuruha no kurambirwa no kuvangirwa, kuko twacitse amatuyo atanga amazi acanze. Ndavuze ngo biragahera mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu buzima bwawe uzokwama usanga hari umuntu akugerageza cane wa mbere kurusha abandi. Uwari ku kazi, washobora kuba ari muhiri wawe, washobora kuba ku ishuri ryawe. Uwo muntu arahari. Muramuzi ko hari, siko? Ujya muntu uyu mwaka Imana irakwipfurije yuko Yesu aboneka muri wewe en face y'ujya muntu. Uramubona? Washize ko visage. Urabona ingene akwenerva gutapa ahantu. Ndavuze ngo reka ubwiza bw'Imana aboneke mu buzima bwawe. Même en face y'uyo muntu atabibereye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka ndangirize ku kintu navuze kwa mbere, kwa gatanu, le premier. Ndangize mvuga ama eglise abirabaho. Haleluya. Kandi ngomba kukwereka aya mashengero abirabaho canka aba bakristo babiri babaho, aho itandukaniro ryabo riri, kugira ngo je nawe uyu munsi duhitemwo attitude tugiye kwa adopta. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi wa Mungu kwa mbere kwa gatanu twarasomye inkuru yo muri Esther. Ngenda bereke aba bagore babiri. Ngenda bereke umugore yitwa Vashiti n'umugore yitwa Esther. Aba bagore bose umwe naramuvuze ko ku munsi wa Mungu. Ndashaka guhera kuri Esther chapitre 1 verset 10 kugera kuri 19. Nuko ku munsi ugirindwi umutima w'umwami umaze gukankamugwa na vino, abarira Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abugita na Zetari na Karukasi, aho uko arindwi bari nkone zihereza uwo mwami Asuwerusi. Ababwira kuzana umwami kazi Vashiti imbere yiwe yambaye igitsibo c'ubwami, kugira ngo yereke amahanga n'abaganwa ubwiza bwiwe, kuko yari umunyakaranga.
ariko umwamikazi Vashiti yanka kuza ngo yemere ijambo ry'umwami yatumye izo nkone, bituma umwami ashangashirwa rwose, uburake bwiwe buraziriringa. Maze umwami acabaza abanyabwenge bazi uko vyahora bigenda mu bihe vyashize, kuko uko ari ku mwami yahora agenza ku bazi ivyagezwe n'Imana bose, kandi abari akadashoboka ku mwami, abari akadasohoka ku mwami bari Karishena na Shetari na Adimata na Tarashishi, Merasi na Meresena na Memukani, abaganandwi b'Ubuperesi n'Ubumedi bari abishikira b'umwami, bakaba n'abambere mu bwami bwiwe. Arababaza ati umwamikazi Vashiti tumugire dute mu vyagezwe, kuko atemeye ijambo namutumye inkone jewe umwami Asuwerusi. Maze Mekani arishura avugira imbere y'umwami n'abo bagana ati umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku baganwa bose no ku mahanga yose, ari no mu bihugu byose vy'umwami Asuwerusi. Kuko ivyo umwamikazi akoze ivyo bizokwamamara mu bagore bose, bibatere gukengera abagabo babo. Nivyavugwa yuko umwami Asuwerusi yageze ku mwamikazi Vashiti azanwa imbere yiwe akanka, mbere uyu munsi abagore bacu b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ivyo umwami kazi yakoze, nabo bazoca bagira batyo abaganwa bose b'umwami. Nuko rero hazobaho agakengegwe kenshi n'ishavu. Umwami avyemeye, hoshingwa ibwirizwa ry'umwami, maze rikandikwa mu vyagezwe vy'Abaperesi n'Abamedi, rikoya guhinduka yuko Vashiti atazokongera guseruka imbere y'umwami Asuwerusi, kandi n'icubahiro ciwe cose c'ubwamikazi agihe uwundi amurusha kubaha. Amina. Amen. Uyu mugore abo twari kumwe mu misi heze, twaravuze yuko ari ishusho ry'ishengero, kuko nous sommes l'épouse de Christ. Ariko kandi twabonye yuko uyu mugore igihe umugabo yagomvye kwerekana ubwiza bw'ubwami bwiwe mu kupresenta l'épouse, la reine, twarabonye yuko uyu mugore yaranse kwitaba, kandi bicika ikibazo, kandi tubishira mu kigereranyo c'ishengero, aho tubona yuko twe twahamagawe igihe twakizwa, je na wewe ya tariki wakizwa wemeye kuba umugeni wa Kristo, tu es l'épouse de Christ. Wari umunsi wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, wahisemwo kumureka ngo agutegeke kandi ureponde, witabe akamo kiwe n'ijwi ryiwe. Igihe cyose azogira ico guhamagarira, uko kimeze kose, uko gisa kose, ico Imana izoguhamagarira izokwama idisposa n'ubuntu bugushoboza kugitambukira. Ngira ngureho ikinyoma kiba mu bantu bavuga ngo hari ibintu Imana itubwira bigoye tutoshobora. Ego hari ivyo Imana iduhamagarira mu bwenge bw'abantu tubona ko bigoye, ariko imbere y'uko Imana iguhamagara iba yadisponibilije la grâce iri suffisante kugira ngo igushoboze gukora ca kindi yakubarira. Hari ibigoye iguhamagarira, ariko Imana ishimwe kuko ugiye kubona ukuboko gukomeye kugiye kugushoboza gukora ibigoye iriko iraguhamagarira. Ico gihe uzokura mu kuyimenya, uzovuga ngo Imana yaranshoboje ibigoye. Uzomenya yuko ari Imana itatudodobereza, uzomenya ko atari Imana iturenganya idusaba ibidashoboka, ariko ivyo idusaba vyose yaprevoye ibikenewe vyose kugira ngo tubishobore. Rero nahawe ho gutambukira mucijwi gihe rikubwiye kugira ngo ubone ubuntu bugushoboza. La grâce qui nous rend capable n'est pas disponible kuri twebwe tutaratangura gutambukira muri ugo rugendo. Ni nk'umuntu yovuga ngo mana sinshobora gukizwa uyu munsi, ariko banza umpebesha akaboregwe, umpebesha ibinya nzoca nkizwa. No, effectivement wowe uravyononye umwisha kazi,
n'umuganga akeneye kugukiza. Mu byo azokubohora harimo akaboregwe, ariko nuze nk'imboregwa, arakira imboregwa, hama azakiriye akazikora, yamara kuzibohora zigashinga intahe. Rero nta mu beneficiaire, nta muntu ashobora gutambukira mu buntu bw'Imana kiretse umuntu abanje kumvira. La grâce de Dieu n'est pas pour les rebelles. La grâce de Dieu est pour ceux qui obéissent. Nibo ubuntu bw'Imana bugendera ko bukabako. Bwana sifiwe sana. Vashiti yanse kumvira. Muri uko kutumvira atakaza ikibanza ciyo. Twarangije ku munsi wa gatanu heze tuvuga ngo uyu munsi hariho abakristo benshi bameze nka Vashiti Mana yahamagaye kwerekana ubwiza bwayo, ariko pour des raisons bashobora kuexplica baranse kwitaba. Ikigira kabiri ni aho nyene muri yo passage chapitre 4. Haleluya. Chapitre 4. Nimba ufise ahantu wandika ibi bintu nshaka kurangirizako. Esther chapitre 4 verset Esther igice ca 4 ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. 4 16 17. Ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose b'Ishushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro, mutagira ico mujya canke munywa. Nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, mpeze mbone gushika aho umwami ari, naho ari uguca mu cagezwe, kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Nuko Moridekayo aragenda akora vyose nkuko Esteri yamugeze. Ku murongo wa mbere mu gice ca 5. Bukeye ku munsi ugira 3, Esteri yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda hagarara mu karusha ko ku ngoro y'umwami, aharabana n'iyo ngoro nyene. Kandi umwami yari avyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro, atumberanye no mwirebe. Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu karusha, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esteri inkoni y'inzahabu yari afise mu minwe. Maze Esteri aca yigira hafi, akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami aramubaza, aturagomba iki ka mwamikazi Esteri? Urasaba iki ndakiguhe, niyo coba igisata c'igihugu canje? Esteri aramwishura ati, mwami ni wavyemera, uyu munsi wozanana na Hamani kugiturire mbiteguri. Nuko umwami aravuga ati, nimunyarukane Hamani kugira ngo bibe nkuko Esteri avuze. Nuko umwami na Hamani baja kugiturire Esteri yateguye. Bakiri kugiturire ca vino, umwami abaza Esteri, ico usaba niki ukagihabwa? Urondera iki? Niyo coba igisate c'igihugu canje uragihabwa. Amen. 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 Aba bagore babiri banyereka uburyo bubiri abakristo bashobora kubaho mu buzima bwabo. Aba bagore babiri banyereka deux types d'église, canke banyereka deux types de chrétiens, bwoko bubiri bw'abakristo budasa. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe umwami yaragiye kwica Abisirayeli bose, akamo karashitse kuri Esteri. Esteri narababariye mu nkuru twasomye ejo, Esteri niwe yaje mu kibanza ca Vashiti, kuko Vashiti baciye bamukura. Ariko kandi Esteri yari umwisirayeli kazi. Igihe umwami adesize kwica Abisirayeli, baravuga ngo bazokwicwa, n'iminsi irapangwa y'ingene bagomba kwicwa. Moridekayo n'abandi baragenda bashikira Esteri, baramubwira ati, mwamikazi Esteri, wibuke origine yawe, wowe uri umuyuda, kumbure mu kuba kwawe aho hantu uyu mugambi Imana yawugushizeho kugira ngo uzushoboye kuwuhagarika. Mu gihe nk'iki tugiye kwicwa, wowe uzudutabare kuko uri bwami. Umwamikazi abanza gushidikanya, abanza kwanga, kuko ico yari asabwe cari kigoye. Muri uko kwanka
Moridekayi arasubira aramutuma kw'intumwa aramubwira ati wowe washizweho kugira ngo dutabare mu gihe nk'iki, kandi wowe nawe utobikora Imana izokwicishiriza ahandi hantu, ariko umenye yuko na wewe inkota iri hafi yawe, kuko na wewe wibuke kuri uwacu. Esiteri amaze kumva yuko uruhara rwiwe ruri kapitale kugira ngo atabare ihanga ryiwe, aca akora ikintu nkunda cyane kandi ngomba gushimikiraho kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Esiteri muri iyo confusion, Esiteri yari azi amategeko. Umwami yari afise urubaraza runini, kandi umwami agomba gutanga audience yaba yicaye mu rubaraza rwiwe. Urubaraza rw'umwami rwari rufise accès kuri entrée principale, kandi igihe umwami yaba yicaye ku rubaraza yaba afise inkoni yiwe. Mu baza kumuraba batonze bahawe uburenganzira bwo kwinjira ubwa mbere n'umwamikazi naho yari umugore wiwe, kugira ngo agire accès aho umugabo ari. Umwamikazi yari afise palais yiwe, nawe yari afise ahandi hantu haba n'ivyiwe. Rero kugira ngo umwamikazi agire accès ku mugabo wiwe, umugabo wiwe abanza kumurungika kw'inkoni. Amutumbereje kw'inkoni yari sinye yuko audience ayihawe. Rero hari ibintu bibiri. Esiteri agomba gutabara ubwoko bwabo, ariko Esiteri nta audience afise. Ibi bintu bibiri biraniganira muri we, sivyo? Ibi bintu bibiri kimwe cyose kirafise logique yacu, siko abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Esiteri amaze kubona yuko icasabwa kigoye muri situation yiyo, Bwana asifiwe sana, akora ikintu. Atuma kabaje kumubwira ico agiye gukora, arabatuma karavuga ati genda nimufate iminsi 3 mwisonzesha. Nta kindi mugiye gukora, ni mwisonzesha iminsi 3 munsengera, na jewe n'incoreke zanje canke abangendanira turahagaritse ibintu byose, tugiye gufata iminsi 3 yo gusenga. Vuga uti gusenga, yo gusenga, kuko ibi inyansabwe ndavyumva, ariko kandi mu rundi ruhande la loi du roi ninyemerera kugira accès muri iyi saison imbere yiyo. Reka ndababwire abantu b'Imana, ikintu ca mbere kibi gishobora gushikira ubuzima bw'umukristo, ari naco Paulo yahanuye Timoteyo. Amubwira ati Timoteyo, wambe wibuka Yesu wapfuye, wazutse mu bapfuye, ukomoka umuryango wa Dawidi. Bantu b'Imana, reka ndagufashe gutahura iki kintu. Esiteri nk'umwamikazi canke Vashiti nk'umwamikazi, reka ndababwire mu bintu byose abakijijwe Imana izobashira hejuru, abakijijwe Imana izobahezagira. Umuntu wese ahagararanye neza n'Imana ategezwa kubona umugisha w'Imana. Ivyo ni sûr, ivyo niko bigomba kumera. Uhagararanye n'Imana hariho ukugirirwa neza kw'Imana. Kugirirwa neza n'Imana, ibi bintu birabaho, bavyumva. Rero reka ndababwira ikintu ca mbere kibi uyu munsi, nico nshaka kwita, nico nshaka kurangiriza ko, ariko niwo mutwe w'ijambo nshaka guhagarara ko kuri uyu munsi. Ikintu bita manque ya considération, ikintu bita kudashira ibintu mu gaciro kavyo, ni ikintu kibi cyane. Umuntu wese mu rugendo ariko aragenda, uzogenda ibona Imana igukuza, igushikana ahantu, iguha icubahiro, ikugirira neza, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzonkorera data azomuha icubahiro. Rero nimba uri kurajana n'Imana ukaba uri kurayumvira, somehow mu rugezo kanaka hariho ubwiza bw'Imana bukuriko kandi buguha access ku bindi bintu. Ariko muri uko kuba honoré, muri uko gukuzwa n'Imana, muri uko guhabwa icubahiro, hari igihe utangurira hasi udepanda ku Mana. Ariko kenshi abantu kumugisha w'Imana wiyongera ku buzima bwabo bagenda bagabanya contact n'Imana, kuko umugisha w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu, ariko umugisha ni ikintu kituboreza. Umugisha ni ikintu gishobora kudutuma dutakaza urugendo, tugatakaza inzira. Uyu mwamikazi Vashiti yaje ari umukobwa asanzwe, agiga umwamikazi.
nibaza mu minsi yo ya mbere yo kugendana n'umwami yari iminsi yo gushuhira umwami, yari iminsi yo kubaha umwami, yari iminsi idasanzwe yo kubona yuko yatewe iteka, bamubwira felicitation, avuga merci beaucoup, bamubwira kuri mariage yawe n'umwami wari uberewe, merci. Uravyumva? Urabona akantu kose bakubwiye gakonta, agakompliment kose gakonta, arakagrave kuko utari usanzwe uturonka ari twinshi cyane. Arongera nabwiye umwana w'umuntu n'umuspecialiste mu kumenyera ibintu byose. Natwa felicitation turateba tukaba twinshi tukagushisha. Haleluya. Hariho abantu babwira ngo uno munsi wari uberewe agashaka ko babitebako. Ngo merci beaucoup undi agashaka ngo wajanishe ngo hushe ngo nantuze naze ngo byose nibiki. Urabona ugacamba ntashaka ko bahindura suje wenyine agaca yaduka kaza. Wakoresha ngo nadusa ngo nango je neza ko bitajanye ngo muje mu benga simberewe kugira bakaze sana. Uya birajanye uraberewe usa neza gose ahubwo naruza undi agaca yitabira haje undi ukwindirimo ziba nyinshi nawe vuga Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ukarinda ko bahindura suje tugahindura tukavuga ivyo mu Burundi ngene vyari bimeze agasubira kandi akagaruka ngabata ngo natanga ngo asko nantuze ngo fisingisha gusa ngi ewe twabihejeje. Ngwe muceze twabihejeje. Rero bantu b'Imana iyo utwo tuntu rero utaratumenyera urashaka uracika umukonsomatore watwo cyane. Haleluya. Ugize commentaire kuri Facebook agafata kawe wari uberewe ugaca bisha merci beaucoup ukabigira birebire yavuze ngo urabere vuga merci ntuce wongera ko n'indi bintu. Ariko hari igihe biba byinshi bigacika ibisanzwe. Umwana w'umuntu akinatamenyera. Bona sifuwe sa. Bakakubwira ngo urabere ukumva nta n'icuki bivuga koko terma waramaze kuboregwa. Waramaze nyene kumenya kubegwa nibigifata. Yesu ashimwe cyane. Umviriza muntu w'Imana. Kumenyera Yesu nta kintu kiri dangereux nk'ico kintu. Kumva ko Yesu mumaranye imyaka myinshi ukumva ko umumetriza nta kintu kibi kibaho. No mu yandi majambo nicari kinakwiye no kubaho. Kuko wowe womenyera umuntu utarabona. Womenyera umuntu utarabona. Womenyera umuntu mukibanye mu kwizera kuko utarashobora kumubona. Umumenyera sur quelle base? Ngenda kubwire ngo Vashiti yarageze ahantu. Reka nababwirega abantu b'Imana. Vashiti yarageze ahantu araba muri office yo kuba la reine. Ngenda bwiye ngo la reine arafise protocole yiwe. Nkuko umwami afise protocole. Ngenda bwiye ko la reine arafise budget yiwe. Ngenda bwiye ko la reine yarafise abakozi biwe. La reine yaratanga audience nkuko n'umwami atanga audience. La reine baramurondera kugira ngo babakemurire ibibazo abadashikiriye umwami bakamucako uduconnection twe tugatabara ibintu. Ariko ndabona la reine Vashiti nawe biro y'ibigenda igira importance akaba munini. Uyu munsi w'umunsi mukuru Bibiliya tubwira ko umwami yari amaze iminsi 7 ahamaze Imana abantu. Ariko babavuga ngo no muri palais ya la reine nawe ne yari karakira iminsi mikuru 2 ngambona ngamba. Ariko kandi mwibuke yuko la reine na hari karakora bijya bintu byose. Na afise umunsi mukuru, na afise yo protocole, na afise yo consideration, na afise abatumira, na afise ubwo bugangi bwose. Ubwo buganga bufise kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Bisobanura ngo kuba umugore w'umwami byamugize important. Ibyo wonya ni kawaida. Ni bisanzwe. Sibyo abantu b'Imana. Ariko Vashiti byaramuhaye importance. Araba occupé. Mwabaraza aravuga ngo umugabo araguhamagaye. Umugore aravuga ati sorry. Nanje ndi kumwe n'abandi. Nanje tuteya. Naho rero abantu b'Imana manque ya considération. Gutakaza l'objectif. Ejo naravuze ngo ijambo icaha lo péché no guhusha intumbero.
nico bita icaha. Iyo uhushije intumbero ukoze icaha. Uyu mugore ndamwumva gose ameze nk'abantu benshi muri twese, n'est-ce pas? Reka mbwira abantu bubatse. Washobora kuba warubatse ufise umugabo n'umugore murubakanye muri mu nzima. Mukimenyana mukigira mariage mwari mushuhiraniye udukado utuntu twinshi utujambo twiza la uravyumva. Hari utuntu twinshi murambona ku makupura kigira mariage kuko baba bakiri mu nyigisho bariko barazaplika. Ariko wa undi mwubakanye ugatangura kumenya faiblesse ziwe. Ukumenya intege nke ziwe niko utakaza consideration. Umuntu wese wegereye ukamenya intege nke ziwe canke uko ari, hama hariho probabilité na risque nini yuko ugenda utakaza estime wari umufiseko. Kandi ico utagifitiye estime ntushobora kukiglorifia. Bwana sifesa. Ico utagiha agaciro ntushobora kukiglorifia. Ico utagishira mu gaciro ntushobora kukirepresenta neza. Ibishoboka. Bantu b'Imana munyemerere ndababwire ngo nta kintu kibi kibaho nko kumenyera Yesu. Reka ndababarira, hari igihe ivyo dukora bikomera bigakomera, ugasanga nk'abaririmbyi batanguye muririmbyi asenga avuga ati Mana umfashe nzoshike muri Shemeza, ndagomba kuba muri groupe ya Louange. Umfashe Mana sije nobona bamwe bakarota ngo bariko bararirimba yambaye ikanzu yera ngo abantu bako barasimba. Baza kwiyandikisha muri Shemeza akaza kiyandikisha. Babashira mu murongo w'ivyo bakora byose akabikora agashika ku isaha. Ibintu byose akagutera. Agashika ngaha anya. Yashika ngaha imbere akaririmba abantu bose bakavuga ngo habari jewe ni Yesu. Akakumenya nawe yagiye. Bikabaho. Ariko ugasanga uko yatanguye abifata nk'ikintu c'imwema. Umunsi wa mugenge ejo uzorongora louange na adoration akamara umunsi yugaranya ariko arasenga. Mana uzunkoreshe, Mana uzundongore, Mana ndashaka gloire yawe, ndashaka Mana ndashaka. Yamara kubimenyera iyo habitude kahava. Agacaza akaturongora kwindirimba arazizi arangement arayizi. Batanguye gutegura concert baririmbye rero. Bikaca bishuha nyene mbe tuzokwambara gute? Uravyumva bagategura concert. Uravyumva mbega zoririmba gute zogira kri. Akumva ko abazogira umwanya wo kuzimbere. Urabona? Cyo gituma niyo umwanya wewe wa kri nyene uravyumva sinda hateba aho hano. Uravyumva? Ugasanga abaririmbyi umuririmbyi yatanguye asengera ivyo akora ariko ageza ahantu asigari umuco two kwita performance. Kubikora neza, kubishiramo arrangement, kudubla, kugira ngo kugira gute? Vuga uti arrange. Arrangement mu muziki ni nziza, ariko arrangement mu vy'imwemu si important. Rero iyo tugenda tuba bahinga kurusha uko turi spirituel, iyo bari sinya yuko twamaze kwibagira Yesu muri ca gikorwa cacu, tugashira imbere les talents et l'art. Public irakunda talent, public irakunda art. Haleluya. Ariko public irarushirije gukunda ivy'imwemu biri authentique bivuye ku Mana. Rero biroroha yuko umugwi buhoro buhoro ushobora kubaskwira ukaba busy n'ibikogwa vy'ama repetition vy'ivy'umubiri vyiki bitari bibi, ariko iyo bidomina Yesu nta muntu wa mbere akemesha nk'umuririmbyi adasenga uramusanta. Ni ateye indirimbo urumva ko akarazikurikirana nibiko birafata. Nta kintu kibishe kuko ubona ko abantu baje banyotewe bikanga kuba mari nyisho kuko Yesu atakiri centre yico muri ko murakora. Ndashobora kuba umupastori uturandevu twanje amanama nitaba n'ivyubahiro mpagwa bikaba important. Yesu akandondera aho tuzohurira wapi? Dimanche kagera nkafata Bibiliya nkarondera ka verse nza kubigisha ko dimanche akazingurura. Nkaza kavuga kandi aziko novuga mukavyumviriza. Ariko kandi Yesu tellement narabaye busy nico yangize gushika naho ndafise umwanya w'ibindi sauf lui.
ivyo nivyo bita office y'umuntu igihe imaze kugira importance kurusha uwayimushizemo. Ndasenga Imana ngo muri uyu mwaka ibiro vyawe ntibikomere kurusha uwabigushizemo. Vashiti kugeza nta vyaha yari arimo ntiyari mu busambanyi no. Vashiti nta vyaha biboneka bibi yari arimo no. Yariko kwanza yakira abantu umwami yatumyeko. Sivyo? Rero ari mu vy'Imana. Bano b'Imana nta hantu hamwe umuntu akubwira ngo mu vy'Imana nyene. Kuko terema hagati y'ivy'Imana n'ico Imana ivuga. Hama hariho agafire gato konze utona consider. Abantu benshi uyu munsi bapfiriye mu vy'Imana. Kuko barahagaritse kudepanda ku Mana mu vy'Imana. Tubazi nk'abo ivy'Imana, tumenyekana nk'abari mu vy'Imana, ariko Imana yoyo yarumiwe bwanwa bwafutse umunwa, ariko mwe mutwemera nk'abi ivy'Imana, ariko office zacu zaragize importance, zarabaye nini ama departement arabaye menshi. Hama Yesu aguhamagara ngo tindindira. Ndiko ndasengera abantu. Ndasenga uyu mwaka ngo mwibuke Yesu. Ndasenga uyu mwaka ngo usubire uconsidere Jésus. Haleluya. Subira uquestionne. Ariko kandi ni hehe Imana izokwibutsa kuri devia kandi udeviera indani. Nijya arizobikwibutsa igihe utagifise umwanya wo kuza imbere utazanya amadosiye y'imitwaro uvuga uti Imana ndi muri presence yawe. Vugana nanje ndagushaka uraryoshe. Mbwira ntahuza nyigisha. Simfise vyinshi sinzanya ama departement sinzanya imigambi y'ibikorwa bikomeye. Hari abantu bazakubwira Imana ukamenga barangana. Man, urabona ibi bikorwa byose biri muri oroha punguka diminue. Haleluya. Amina. Nakeneye ko amuze ufise amadosiye n'amakraseur yivyuje kumere kukanabihagarara ko prophétiquement parlant kabihonyora. Iyo théâtre yose ntayikeneye. Arakeneye juste wowe kukuronka kugira ngo asubira ho fixe ivyabaye déréglé agusubize ku murongo. Reka nabwire no vuze igitari kiri déréglé kandi hari abo tamba baba profane. Ariko Imana yacu si profane, iraza umuziki utari réglé. Rero ni muze tumuha umwanya ahavugana natwe tugasubira tukaraba ingene ibintu bimeze mu buzima bwacu. Harakenewe correction, harakenewe gusubiza ibintu ku murongo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Urabizi, je tugigira mariage n'umudamu wanje yarazi ko je ndi umuvuga butumwa. Uravyumva? Ariko rero ndabahaye akarore kumvikana. Tuve kwa Vashiti. Ariko wewe si Vashiti, ari special, she's a special one. Yesu ashimwe. Akorera Imana akamereke akakanya kompanya kandi akamenya ingabire yanje. Aho nabwiye ko ubunye aho tugeze ndakira abantu mu biro na wakabakira. Kareje nakenera amafaranga y'ibikorwa nkora byo gufasha abantu niki ubu nawasigaye yakenera kuko ari mama pasteur yaramaze kugira importance nawe. Office yiwe yarapanutse. Uravyumva? Numubona yigisha ariko afata amarandevu kurusha ayo je mfata rimwe nka namupfuhira ko je namenye ko nama ntanka asanga arindiriye jewe. Ubu nawe yaracitse departement. Bisobanura ngo office yiwe nawe ndikirapanuka cyane. Uravyumva? Kare ninje na decide impuzu zanje mpabantu ubu nsanga yazi intangi yatambajije. Kuko impuzu zanje zose zipanze mu kabati arafise abahungu bo muri eglise azozi hayamaze kubona. Uravyumva? Aja kuraba abantu aja hajyagira gute akenera budget. Naje ntegeza gupanuka no mu vyigicerwa ngo ndamuhe ko nawene canke Imana imuzanira yiwe nyene. Ako shaka kuvuga ngo naturellement umuntu wese ari mu bwami bw'Imana arakura. None abantu b'Imana gukura bicike menace canke gukura vya bigomba kuba umugisha. Gukura bicika menace igihe muri uko gukura kwiwe yo kwibagira kari munsi yanje. Abagabo bavuge ngo amen. Nkamwe mu murondera kurusha uko je mu ndondera. Agatanga amarandevu menshi kundusha. Uravyumva? Hama umunsi umwe nkamubwikira akaje atanga. Sivyo abantu b'Imana. Vuga utaragakura. Ariko arakaguma mu rutonde. Naho rero danger iba. Siko abantu b'Imana. Naho danger iba.
Imana guhaye umutahe warawusengera udatubasere nsengera ngo ntaga credit ndagushira ko ibiganza ndagusengera duhura après 2 ans sindakikubona no muri église imbe vya bindi byarashotse ngo pastor ngo gushingira intahe baca ngo Imana arampezagiye wivuze ko nabikubajije urabona none ko utakiboneka arigemba ntuze wagenda kwaza basanga basigaje kujyama Dar es Salaam ku kiyaga kajya gute igihe umugisha uriko urakuvana muri obedience reka mvuge iki kintu abantu b'Imana reka mvuge iki kintu kuvana gutakaza considération Vashiti yari afise raison zumvikana zari zumvikana iziwe zirumvikana ariko nta raison yacu nimwe yumvikana igihe ivuye muri ensemble y'ivyo tugomba gukonsidera wewe Vashiti nimba vyumvikana kuri busy n'abantu bawe wibuke yuko abo bantu baje kora kuri umwami kazi no kuvuga ngo gloire ufise mu maso y'aba bantu c'est à cause du roi rero umwami ntashobora kugukenera ngo akubure uravyumva kuko wewe il reste le plus important muri iyo dossier yose kurusha utudetaye twawe rero muri aka gakiza twagiyemo peu importe ivy'Imana izokaduheramo Dieu reste important kurushaho adushikanye rero aha dushikana ni haba hanini ntitugomba kwibagira Yesu nimba wanyumvise uvuga uti amen haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane navuze ngo Yesu ashimwe cyane ntukamenyere kugeza naho kumenyera kugutera kubriza amavaleur agize icurimo wa mugore umugabo wawe arashobora kuba afise amadefu n'ingo nyinshi uyu munsi ziko zisambugwa n'ivyo bintu nyene abantu haragera igihe bakagongana ariko bakibagira yuko urubuga rw'intambara yabo ruri moins important kurusha engagement ya mariage mwakoze indahiro y'ukubakana mwagize iri important kurusha ingene mubanye rero arrangez-vous kugira ngo mubane neza kugira ngo mubahirize ya engagement mwagira l'engagement iri plus important kurusha ingene no munsi mubanye ariko uyu munsi abantu barutisha ingene bimeze bakabirutisha engagement nico gituma ingo ziriko zirasambuka ndakubwiye ngo mwubakana naho wasanze afise amadefu taruzi Imana itayakweretse mutaragira mariage yamuguhaye ameze uko nyene mufata umugumbire mubandanya mushishikare kuko ico mwarahiye kiri important kurusha agashavu n'utwo mwapfuye uyu munsi ndasengera abantu bose bari muri kino kibanza mwubatse ngo musubire kandi Imana bagarukana ahantu irestore iki kintu ico mwarahiye imbere yanyu kiri important kurusha amakaprice yanyu ko yakuguriye igitenge ko yakikwimye ko kuri bonana ataco yaguhaye Yesu ashimwe Yesu ashimwe vuga uti Esther ariko ndakunda Esther wewe ni umugore wa kabiri wa Asuwerusi yaje aramprashije Vashiti uyu mugore kugira ngo yinjire muri dossier yinjiyemo kubera désobéissance y'uwundi Haleluya rero no kuvuga ngo elle était marquée ni camutumye mugenzi wa kugwa ku ntwara ntiyari gushobora kwiyekarta peut-être facilement kuko yari azi condition iziye yinji abantu bavuye mu munsi mukuru mwamagira divorce abantu barabashoke nibiki ivyo munsi mukuru byaraka kuvuga Vashiti bamirukanye kubera ko atumvira umwami arasavye competition dada twose twiza tugire defile agira rondera uwundi yihuta wiwe Esther nawe araza nivyo baramubwira ati genda witegure baramushira mu genda utange dossier yawe genda utange CV Esther araza aratambuka aramwigisha gutambuka ijambo ry'Imana ntitubwira ko Esther yari mwiza ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Esther yarafise la faveur de Dieu abantu bavuga ngo Esther yari mwiza bire ntivuga ko yari mwiza bivuga ngo yarafise faveur y'Imana haleluya Esther atogwa sur un antécédent ya désobéissance Esther ategeza kuba yabaye umugore mwiza kugeza naho umunsi umwe bamwe ugenda utuvugire ku mwami ariko ntiyafata avec légèreté faveur y'Imana ninge nakundwa n'umwami ariko aguma muri respect au roi sinzi ko muko muramvivaga abantu b'Imana faveur Imana irayiduha ikadutera kugira amanyamakumana tukadeklara ivy'Imana itadeclare tukavuga ivy'Imana itavuze tukemeza tukifatira abantu tugashaka kwereka abantu batubone ko twe turabagangi ariko Esther yagumye yereka abamwitura yuko le roi est important simfu ko ndamuvugishije naho ndi umugore wiwe muje kubinsaba simfu ingene ngiyeyo bigomba guca mu rutonde rwiwe yo bantu b'Imana muvuye ngo amen
kuko midi yageze. Vuga uti amen. Haleluya. Esteri aja ahantu habiri, afise akoko kiwaba agomba gutabara, ariko akagira n'amategeko y'umwami agomba kubaha. Wocu bigenza gute? Benshi twasha tugira akiwacu. Bwana sifiwe sana. Esa shimwe cyane. Esther amaze kwisanga muri ayo mayira abiri, abuze ico afata, abwira abantu ati mugende mu nsengero. Nanje ndagiye gusenga, kuko iki kintu kirakeneye direction y'Imana. Kuko iki kintu jewe sindacemerewe, ariko ndakeneye ico Imana ikivugako. Ndakeneye position y'Imana, ndakeneye umuryango w'Imana kuguruka, ndakeneye orientation y'Imana. Ndumva ingene nashaka kubikora, ariko sishaka kubikora uko ndavyumva, kuko ndafise en contrepartie ico ngomba kubahiriza. Uyu n'umugore ataramenyereye mugabo wiwe naho yaramumenyereye. Ni gute ubana n'umuntu ukamumenyera kandi yame mutantumumenyera? Byerekana umuntu ari focused kuri objective principal. Nta kintu na kimwe kimwibagiza ico agomba kuba, nta kintu na kimwe kimwibagiza ico ari suppose kuba. Ibindi byose bigize ibindi byose, ariko aguma atahura yuko hari ibimugenga. Uno munsi ikintu kitwishe mu ishengero nuko abakristo benshi batagifise ikintu na kimwe kibagenga. Abakristo bameze nk'abantu bakuyeho amafrein, inzira yose barashobora kuyifata. Ndavuze ngo reka amalimite yacu asubire gushingwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Esther acaja gusenga, agiye gusenga, Imana imuha akoho mu mutima wiwe. Aza aje gutumbera umwami. Umwami akimubona ntiyabona automatiquement ko uyu mugore aje bitari kuri gahunda, ntiyabona désobéissance, ntiyabona ukutumvira. Ahubwo umwami abonye Esther ava ngo sheri wanje ni iki kikuzanye? Ingo. Esther arashika acicara, umwami aramubwira ati ushaka iki gasheri, ushaka iki ga mugore wawe, naho nsaba igice cy'igihugu ndakiguha, mbarira ico ushaka. Esther mu kuvuga avuga ati banza umpamagarire Amani, muze ndabemvise, ndafise ijambo nshaka kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Igitangaza kiba kirabaye. Haleluya. Ariko ndashaka gusurinya ikintu gikomeye kigize ubuzima bwa Esther. N'umugore yari afise umutima wa obéissance, ku buryo n'igihe yarenze icagezwe c'umwami, umwami ntiyamubonyemo rebellion. Umwami yatahuye ko ari ikintu kiri important keneye, anakimwemerera ataragisaba, kuko ingene amuzi ntamuzi nk'umugararije, amuzi nk'umuntu yumvira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga Imana ngo muri uyu mwaka Imana ikumenye nk'umuhungu canke umukobwa yumvira. Ndasenga Imana ngo uyu mwaka umenyekane nk'umuntu yumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga Imana ngo uyu mwaka, haleluya, iyi consideration no gushira mu gaciro no kudafata minenegwa Imana no kudakengera Imana bikugumemo. Baririmbye kwa kundi mwasenga muze kurongora igikorane, mugategura mugasenga, please senga. Bibacakeneye dependance kuri Saint Esprit mu byo mukora. Turakeneye kumva icyo Imana ya depoje mu buzima bwanyu. Bavuga butumwa ngaha mutwigisha n'abigisha, naho mumaze kwigisha abantu benshi mukabimenyera, ivyo ntibimenyegwa kuko abantu batanguye kubimenyera. Ariko kandi subira mugira ya consideration imwe yari muri Esther, naho yari amenyereye umwami ntiyigeze amumenyera, yashishikaye kumuha valeur yiwe, bimutuma agirirwa ubuntu incuro nyinshi ku buzima bwiwe. Barongozi bari mu bikogwa ivyo ari byo byose, namwega abakristo muri kino kibanza Imana yahamagaye gukora ikogwa ivyo ari byo byose, nimushire akote experience na performance. Iki gihe n'uyu mwaka reka icike saison yacu yo gutambukira apana muri ivyo bibiri mvuze, ariko bigende gutambukira muri intumbero yo kuvuga ngo Yesu agomba gushigwa hejuru mu buzima bwanje muri uyu mwaka. Abantu babishima batabishima, Yesu agomba gushigwa hejuru. Standard yanje n'igipimo canje sica abantu bazovuga, ariko standard yanje n'igipimo canje, unité de mesure yanje izoba ico Yesu yibaza, nico Yesu avuga, nico Yesu yumvira. Ivyo bigiye kuba ingenga bitekerezo
byanje, igiye kuba ingingo ngenderwako y'ubuzima bwanje, igiye kuba principe nzobera amaso mu buzima bwanje. Umwe wese ku gatwe kiwe arondere atumbere yuko izina rya Yesu rishigwa hejuru. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Amen. Nimba wanyumvise vuga amen. Haleluya. 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 Amina. Imana iguhe umutima wari muri Esther wo kutamenyera. Haleluya. Nimba hari ibyo wamenyereye, garuka muri case de part. Uvuga uti Imana ndagarutse mu rukundo rwa mbere, aho nkonsidera umutima wawe n'icimbiro cawe. Haleluya. Mwicaye turashobora gusenga. Haleluya. Yesu ndagushimiye muri kino gitondo ciza. Mana, kukumenyera ni ibara, kukumenyera ni sanganya ryo mu mpwemu, kukumenyera ni accident de parcours, kugufata à la légère ni ibara, no guhomba, no gutakaza, no guhusha. Mana, uyu munsi nitwo turavuga ivyaha vya bindi twita ivyaha vyo hanze, ivyo twita bimwe twavamo tutarakizwa twanahevye. Ariko Mana, ndazanye Mana abantu bawe Mana kubijanye na marche avec le Seigneur, urugendo rwawe natwe ku munsi Mana, aho Mana yo mwijuru umugisha waduhaye nibibanza wadushizemwo, bamwe ni n'umugisha w'ibikorwa wabahaye. Abantu benshi Mana bagiye batakaza consideration, aho batagifise umwanya wawe no kukumva no kugucira bugufi. Ariko Mana yo mwijuru aho dusigaye twigenga kuko twabaye tellement busy mu mugisha waduhaye. Mana, ubabarira umuntu wese no munsi muri kino kibanza, uyu mutima wa Vashiti, uyu mutima wo kudaha agaciro ibikwiye guhabwa agaciro. Mana, ndasengeye ishengero kugira ngo urihe ubwenge rishobore gushishikara gushira mu gaciro ibigomba gushirwa mu gaciro. Abantu bamenye Mana yo mwijuru icatsi n'ururo, abantu bamenye gutandukanya ibintu, abantu bagira ubwenge bwo kumenya Mana yo mwijuru ivyo uri kurabahamagarira, ibibereye, ibikwiriye, ivyo gushima Mana. Ivyo Mana yo mwijuru ndasenga ngo uyu mwaka mu buzima bwa bene data bari muri kino kibanza, Mana uyu mwaka Mana nkuko tuvuga ngo nuwo kugushira hejuru, Mana reka bihere kuri iyo etape aho abahungu n'abakobwa, aho abakozi bawe mu nzu yawe, aho abagukorera mu bikorwa bitandukanye, Mana yo mwijuru tugiye gushira mu gaciro wowe icurico n'ico wibaza n'ico ushaka. Mana turinde gushira imbere ubuhinga bwacu na experience na performance, na hari vyiza gukora ibintu neza. Mana ndasenze Mana ngo ntidutakaze, ntiduperde de vue ikiri essentiel, ikigomba kuba au centre ni wewe n'icimviro cawe n'ishigwa hejuru ryawe. Mana dushoboze kuhononsa kubindi vyose Mana bitandukanye n'ico cimviro nyamukuru, kugira Mana ngo uyu mwaka ivyo dushiramo ingufu zacu, ivyo dushiramo uburyo bwacu, ivyo duha umwanya wacu, ivyo duha attention yacu, ivyo duha audience n'ivyo duha podium, Mana vyose bize bituna oturi iki cimviro aho izina ryawe rigomba gushigwa hejuru, aho izina ryawe rigomba gushigwa hejuru muri twebwe, mu vyacu, mu bacu, muri vyose. Mana ndasengeye abantu bawe Mana kugira ngo ubashoboze Mana kugaruka Mana muri uwo mutima w'ubwo bwitonzi, aho Mana tutemerera ikintu na kimwe Mana kutuzanamo froideur, aho tutemerera ikintu na kimwe Mana mwijoro kutuzanamo akamenyero no gufata à la légère wewe n'icurico, aho Mana mwijoro tuguma Mana duhinda gashitsi imbere yawe nkuko Esther yashishikaye guhinda gashitsi devant toi kandi akumenyereye. Mana duhe Mana iyo mélange ya grâce na crainte, duhe Mana iyo understanding ya grâce na crainte, Mana duhe iyo compréhension yuko Mana mwijuru atampamvu nimwe igomba kudutera Mana mwijuru kugufata nk'umujama wo mwikartier wo mwisite, kuko si curi Mana tu es rempli de gloire, ijuru riragupfukamira, ijuru rirakuririmba, ijuru riraguserebra. Data yakwicaritse iburyo, uri w'igitangaza, washizwe hejuru y'abami, ushigwa hejuru y'abakomeye, ushigwa hejuru y'abaganza, ushigwa hejuru y'ibihambaye, ushigwa hejuru y'intebe, ushigwa hejuru y'ivyubahiro vyose, ushigwa hejuru y'abaganje, ushigwa hejuru y'ibikomeye, ushigwa hejuru y'igihe, ushigwa hejuru ya univers, ushigwa hejuru ya le temps, ushigwa hejuru y'ikintu cose nibishoboka yuko Mana ushigwa hejuru ya vyose sauf chez l'épouse. Dushoboze kuba l'épouse qu'il faut, dushoboze muri uyu mwaka kuba umugeni
akwiriye kandi abereye. Ahasigaye Mana ndasenze ngo abantu bawe bacike vitrine, aho abantu bagiye kubona gloire biciye mu buzima bwabo, aho abantu bagiye kubona ubwiza biciye mu buzima bwabo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen. Amen. Mani bahezagire, bon appétit, indwi nziza, isomene yanyu ya mbere y'umwaka. Imana bahezagire kandi bagirire neza, shishikare kubasiga no kubakomeza. Amen. Kumisozi yose washoje kuzamuka, n'amataba wayindukije, n'inzuzi zose wanyambuye. Mfise ico nkubwira, thank you. Ku vyaha vyose wambabariye, indwara zose wankijije, imisozi yose n'imitwaro wandemukije. Mfise ico nkubwira, thank you. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi n'ukubikora, ico nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Sinzi ukuntu bigenza, sinzi n'ukubikora, ico nzi ni kimwe, n'ukunyitaho. Uzi ico wibwira kutugirira,